Good morning, good afternoon, good evening bivanye aherereye. Ladies and gentlemen, this is EFA English Family. Hanyuma uyu munsi nabategura ikigwa gishasha. Rero ni kuvuga urabe ino video kugira irangiye because ndazi yuko iza kugufasha cyane gose. Abantu benshi turafise ikibazo cyo kuvuga icongereza ariko tugomba kuvuga icongereza muga tukirengagiza utuntu twibanze donc dushobora kudufasha kuvuga icongereza. Ni kuvuga video uno munsi tutakurabira hamwe imivugwa mu congereza. Donc ni amajambo dukoresha buri munsi kwaba mu kwivuga canke two turavuga abandi. Rero aya majambo niyo dukoresha cyane mu misi yose mu congereza two turavuga ne dukoresha. Ntushaka kuvuga umunota umwe utayakoresheje, ntushaka kuvuga amasegonda 5 utayakoresheje. So ni kuvuga ko ugomba kuraba ino video gushika iheze. So let's get started. Hanyuma uyu muri kumva nindi na Fabrice murakoragize subscribe on our YouTube channel and then check other videos that we have made. Murabe n'izindi video twakoze ndazi ko zizobafasha cyane. So rero subject dufise subjects zishika muri indwi. Let's get started. Now we have a subject ya mbere. Subject ya mbere ni I. Akajambo I. So ngira murabona nuko nda point akakrisere I. So this is a I. I tuyikoresha ryari? Tuyikoresha tuko turivuga ni I jewe. I jewe. I go to school. Ndaja kwishura. I go to school. Ni jewe ndiko ndivuga ndaja kwishura. Hanyuma iyo yarisijo ya mbere ni I. Hanyuma iya kabiri nayo ni you. Ahari no muhungu, right? Aha. Ndiko na point akano ka krisere ni yinyo you. Ni kuvuga you, uri kuvuga umuntu muri kumwe, you wewe. Uri kuramuvuga umuntu. You go to school or you went to school. You went to school. Waragiye kwishura. Aha rero iyi ni you, uri kuvuga umuntu muri kumwe wewe. Aho ariko kuri I iyo ya mbere uri ko wowe urivuga. Wowe nyine ubwawe uri kurivuga. Gusa you abari umuntu muri kumwe uri kuramuvuga ati you went to school. Waragiye kwishura. Hanyuma tuvuye kuri you tuja kuri he. Iyi he rero tuyirabe neza. Iyi he tuvuga umuntu. Tuvuga umuntu tutari kumwe. Tuvuga umuntu turavuga umuntu tutari kumwe mugabo uwo muntu tumuzi. Shaka kuba umuzi cyangwa utamuzi biravana. Tuvuga tuti he went to school. He went to school. Yaragiye kwishura. Cyangwa ati he goes to school. He goes to school. Araja kwishura. Iyi hire tuvuga umuntu tutari kumwe ariko w'umuhungu. Ni umuntu w'umuhungu tutari kumwe, mutari kumwe kano kanya. Mutashatse kuvuga izina giwe, uwo muntu ushobora kumuzi utashatse kuvuga izina giwe. Nimba ati he went to school, yagiye kwishura cyangwa yagiye kwishura. Ni kuvuga uburi kura donc abari umuhungu ubutashatse kuvuga izina giwe ashobora kuba peut-être ari Fabrice cyangwa ari John cyangwa ari Peter. Donc uwo muntu ubutashatse kuvuga izina giwe mugabo mu gihe ari umuhungu no dukoresha he. Hanyuma tugakoresha iyo yari he ku muntu utari kumwe. Nkutuvuge neje nawe two turaganira duhatuvuga kuri Peter, duhatuvuga kuri John, duhatuvuga kuri Fabrice. Ni kuvuga ikintu iyo tuza gukoresha umuvugo tuzakoresha he kubera ko turamuvuga atari hari. Ni umuntu ari kure donc ntituri kumwe kano kanya. Donc rero turamuvuga mugano umuhungu cyo dukoresha he. So tubandanye kugera kuri she. Hanyuma ufise ikibazo uravye video kagira ikibazo ucigishira muri commentaire nzocishura. So now ninacishura uzobibona. So now let's go on she. Cyane aho tugakoresha video tugakora indi video two turishura kuri kibazo wabajije. Now we have she ngari ko ndapointa kano ga krisere ngira murahabona she. Kuri she tuyikoresha tukavuga ku mukobwa. Nukuvuga n'umuntu turavuga ko umukobwa cyangwa umugore
canke ubw'igitsina gore nubwabo tutari kumwe kano kanya. Nk'ubu je nawe tufata ko tuko turavuga umuntu kanaka, uyu muntu rero ntituri kumwe. Tuko turamuvuga rero uwo muntu duca dukoresha she. Mugabo mu gihe ari umukobwa canke umwigeme canke tuvuge umukobwa canke umwigeme bose ni kimwe, tuvuge naje wari umugore gusa w'igitsina kobwa. Alright? So uwo rero dukoresha she, umva aba ari umukobwa. Aba ari umukobwa. So reka ndabibise rero ku bantu batagira subscribe mugire subscribe, share, comment, hama uwo mwumva ninde w'Imana Fabrice. Turabandanya. She rero nababwiye ko ari umuntu, wa muntu muba mutari kumwe uba uriko uramuvuga ati she went to the market. She went to the market ni kuvuga yagiye ku isoko, right? Yagiye ku isoko, donc yagiye, urumva ntaba ari ngaho. Alright? Hanyuma turabandanya kwigira gatanu ariyo it. Amabona harakabwa. Alright? It. It rero ngira murayibona ngaho. It tuyikoresha ryari? It tuyikoresha tuko turavuga ikintu kimwe. Ikintu, alright? Ni ikintu. Turiko turavuga ikintu. Ashobora kuba igikoko canke ikintu icyo cyose, ashobora kuba igikombe, ashobora kuba isahani, ikintu icyo cyose cyaba igikoko, okay, yabisi canke iki, dukoresha it. Mu gihe icyo kintu tutashaka kukivuga mu izina dukoresha it. Mwibuke izi subject ni imivugwa n'amajambo asigara mu kibanza c'izina. N'amajambo asigara mu kibanza c'izina. Rero tuvuze it ishobora kuba ari imbwa. The dog is barking. The dog is barking. Is barking ni kuvuga imbwa iriko irakuga. Tutashaka kuvuga rero iryo zina, tutashaka kuvuga imbwa the dog, tutashaka kuvuga ati it is barking. It is barking, iriko irakuga. So now let's go on. Iyi ndi bazangira twayitara twese ni it. Hanyuma tuje kuri we. We ni kuvuga ni twebwe. Twese hamwe. Nk'ubu nk'akaroro jewe na wewe ukurumviza ino video ni twebwe. I and you. We. Jewe na wewe ni we. Ikiba twebwe. We are learning English. We are learning English. Turiko turiga icongereza. We are learning English. Turiko turiga icongereza. So, turiko turiga icongereza, we are learning English. Ni kuvuga iyi we mushaka ko muri abantu benshi cyane gose. Mugabo mushaka kuvugira hamwe mu kivunga mwese mavuga ati we. Nk'akaroro nimba mwese mamunezerewe mwese mavuga ati we are happy. We are happy. All right? We are happy. Mwese muba munezerewe. So now let's move on the last one, which is they. They. Hanyuma izi nazo hanyuma muranyihangana ndi muri nature impamvu mumva uko biguma bivuga. So inayo ni they. They abenshi bakunda kuvuga ngo ni day, ntabwo ari day, ni they. All right? They. They rero isigura bobo canke vyovyo. Tuyikoresha ku bantu benshi, tutavuga ku bantu benshi canke ibintu vyinshi tutari kumwe. Okay? Canke tutashatse kuvuga muri tubona ivyo tubona canke tutabona, mugabo tutashatse kubivuga ivyari vyo. Namba ari abantu benshi tuvuga kari they. Namba ari ibintu vyinshi, namba ari intebe nyinshi canke ibintu byinshi kwari byari byo byose tukoresha they. Gusa ntabwo tuvuga ngo they, ni they. So nuko aha oni kuri they. Hanyuma tugaruke no hejuru hambere. Aha hambere kuri ya you yacu. Iyi tuyigaruke ko iyo tuvuze you isigura ibintu bibiri. Ucyambere nababwiye isigura wewe, umuntu umwe uriko uravuga umuntu umwe uyo muba muri kumwe uvuga ati wewe. You are happy, right? You are happy, uranezerewe, right? Cyangwa uvuga ati you are upset, urashavuye. Iyo ni you, okay? Ariko rero irashobora no kongera gusigura kandi you uhabivuga abantu benshi, mwebwe, okay? Urumva ko they iyo twavuze ya nyuma twavuze they kisigura ibintu byinshi, vyovyo canke bobo canke bo canke vyo, okay? Umugabo aha naho aba ari ibintu tuba turi kumwe, abantu tuba turi kumwe ubunye ukunyene kuri you.
You irashobora gusigura mwebwe, okay? Mwebwe, right? You are fine. Mwebwe mumeze neza, mumerewe neza. So this is all we have. Hanyuma ku bantu mfise ikibazo musige muri commentaire, mushire muri commentaire muvuge muti canke nk'ikintu mugomba ko twobigisha ko mugisige muri commentaire, muri comment wandike ngaho muri comment. And then it is subjects vuba rero turaba aho musa hariho izindi video twakoze amajambo mu Congereza nyene bikoko bita mu Congereza n'ibindi bintu byinshi urabe mu video nkaziri ngaha, ariko umenyereza ko wagize subscribe ku buryo postinze dushize ko ikigo gishasha uzo mu mbere mu kukibona, kubera yuko iyo utayigize donc ntibishobora gukunda. So anyway, I hope that this video has helped you. Nizera ko yabafashije, ariko turiko turategura n'izindi video nyinshi zizobafasha. Rero making sure yuko wagize subscribe, share and follow to our channel so that you can just see more videos. Hanyuma hari ikintu nabemereye, ni kuvuga iyi video uko imeze. Muri iyi video ndabigishije imivugwa mu Congereza. Ni kuvuga abantu rero twifuza kumenya kuvuga Icongereza. Kuvuga Icongereza si ikintu wiga ubwo nyene musi mugaca ukimenya. So donc ni ikintu gisaba step by step, gisaba kwihangana no gushiramwo umwete. Nimba ubona bikugora ukabona abandi hari abandi babishoboye, yibaze nawe, eske wibaza ko hari ikintu bagusumbya kinini kirengeje? No, ahubwo icyo bagusumbya nuko bafise umwete wo kwiga cyane. Rero nawe niwumve ugire ishaka muri wewe, nta kintu kidashoboka, wirememwo umwuka yuko wabishobora, byose birakunda. So I wish you all the best. Hanyuma ubandanije kubana natwe bizogenda neza, bizotugera aho tugira nawe no Icongereza ukivuga neza nk'abandi. So thank you, bye bye, see you in the next video. Ciao ciao.